Kuri Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho muherereye hose. N'umwanya w'ayandi makuru avugwa cane irya nino mu bisata bigiye bitandukanye, ariko tugiye kwibanda biriko biravugwa mu ntwaro hamwe na politike. Ntuze gucikwa, turaguha ikaze wowe udukurikiye uri mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Turazi ko hari abandi badukurikira bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, hari abadukurikira bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abadukurikira bari ku migabane ya kure, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, ku mugabane wa Amerika y'epfo, bari mu bice bitandukanye Buraya, Aziya na Australia n'ibindi bihugu bitari kuri iyo migabane. Mwese rero turabahaye ikaze nimuze gucikwa. N'umwanya rero w'amakuru agezweho ariko ntasanzwe. Naho yavuze ko ibigega vyiwe vyuzuye amatori y'ibifungurwa, President Ndayishimiye ahindutse perezida wa mbere azimvye mu kumufungurira. Itegeko rigenga amafaranga ya leta izokoresha kuva muri Mukakaro 2023 gushika muri Ruheshi 2024 ryategekanije ko ingendo z'umukuru w'igihugu zizotwara miliyoni 800. None President Ndayishimiye amaze gukoresha umuriyaridi urenga. Iryo tegeko nyene ryategekanije amafaranga yo gufungurira no kubeshaho umukuru w'igihugu angana n'imiliyoni 350. None amaze gukoresha umuriyaridi umwe n'imiliyoni 700 zirenga. No kuvuga ko yakoresheje amafaranga arenga inshuro zitanu ayari ategekanijwe mu kumufungurira no kumubeshaho. Abashinga amateka hagatorwa Sana Pascal Gikeke babajije ingene vyagenze, kuko babibona nko kwikunda kurenze umunyagihugu watanga ikori akibagirwa. Mushikiranganje w'ikiga ca leta siguye ko vyatewe nuko umukuru w'igihugu yakiriye abashitsi benshi batari bateguwe, na cane cane bagenzi b'abakuru b'ibihugu. Pascal Gikeke agize aragerageza gusubira gusiguza kubera atanyuzwe n'ivyavuzwe. Icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana yaciye amuzivya, mbere anima ijambo umushinga amateka wese yashaka kugira ico abajije kuri ico kibazo. Tubibutse ko muri Kigarama 2023 President Ndayishimiye yari yavuze ko adatahura abavuga ko ubuzima buzimvye mu gihe we amastoke yuzuye amatoni y'ibifungurwa, kandi yavuga ko ari vyo yirimira. None vyagenze gute ngo ahinduke perezida wa mbere w'u Burundi azimvye mu bijanye no kumufungurira? Nivyo tugiye kugaruka ko mu buryo bw'idonide n'ibiharuro n'ibitegeri byose vy'amahera yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu, mukaza kubikurikira muri aya makuru. Iyi ni Hejuru TV, turagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Ikibazo gihambaye ku buzima bw'igihugu, amafaranga yagenewe kubungabunga ubuzima bw'umuryango w'umukuru w'igihugu ni tendance presidentielle mu mwaka 2022 cero 2023 yari miliyoni 300 n'ibihumbi 400 y'amarundi, ariko handitswe ko hakoreshejwe umuriyaridi umwe ni miliyoni 785 n'ibihumbi 233 n'amajana y'amarundi. Bisigura ko yiyongeye ko umuriyaridi n'ibihumbi 480 murantunge umuriyaridi umwe ni miliyoni 484 n'ibihumbi 833 n'amajana y'u Burundi. Ico rico kibazo gihambaye cane cabajijwe mu nama nshinga amateka kwa 26 kwezi kwa 4 2024. Mushinga amateka Pascal Gikeke yabajije impamvu y'amafaranga yiyongeye ku rugero ruteye ubwoba. Mushikiranganje w'ikiga ca leta Audace Niyonzima yishuye ko amafaranga yiyongeye kuko igihugu cagendewe cane, hakaba amanama menshi. Iyo nyishu ntiyanyuze abashinga amateka kuko amafaranga ya tendance presidentielle yagenewe umuryango w'umukuru w'igihugu n'abashitsi bagendeye urugo rwiwe gusa. Amanama rero abera mu gihugu abafise n'uburyo bwayo bwayateguriwe, aha haracarimwo igifungo cinshi. Habaye rero ikibazo cyo kuzibagiza canke kunomya no gucecekesha abashinga amateka. Kubera ico kibazo gihambaye, urarongoye ibikorwa vy'uwo munsi ni Dr Sabine Ntakarutimana, akaba n'icegera ca mbere c'inama nshinga amateka yaciye atera ubwoba
abashinga amateka ko batosubira kubaza ico kibazo. Nyakubahwa Dr Sabine Ntakarutimana yagize ati ntihagire usubira kubaza ico kibazo kuko urugo rwiza ni urugenderwa. Ariko naho nyakubahwa Dr Sabine yategetse abashinga amateka kudasubira kubaza ico kibazo, amakenga ni menshi kuri bamwe n'abandi kuko birimwo amahinyu menshi ubona ko n'umushikiranganji w'ikiga ca leta byamugoye gusigura. Abibaza intendance presidentielle vyoba bisigura ikerekana vyo tubibanyuriremwo. Amafaranga yanditse ko intendance presidentielle ni amafaranga yagenewe umuryango w'umukuru w'igihugu n'abashitsi baba bamugendeye kandi bavyize bari babonye ko imiliyoni 300 zirengaho gato ibihumbi 400 aba akwiye neza. Abashitsi rero bagendeye igihugu ntibaba bagendeye umuryango w'umukuru w'igihugu. Abarundi rero bakwiye kumenya ko inama zibera mu gihugu zabiza yase n'izindi ziba zifise amafaranga yazo yazigenewe, ntaho rero vyiga bihurira na intendance presidentielle. Abaje gukorera inama mu Burundi ntibaba bagendeye umuryango w'umukuru w'igihugu. Inama za yase iyo zabaye ibihugu bigize uwo muryango nivyo bitanga uburyo bw'izo nama, ntibitahuritse ukuntu ayo mafaranga yaduze gushika ku miliyaridi urenga ariyo miliyaridi 1,785,000 n'ibihumbi 233 n'amafaranga y'amarundi 718. Hakibazwa rero niba umuryango w'umukuru w'igihugu ukoresha miliyoni 4 zirenga buri munsi, kuko uharuye ayo mafaranga yemezwa ko yakoreshejwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, bisigura ko buri munsi uwo muryango usumisha miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi. None naho icegera ca mbere c'inama nshinga amateka yanumishije abashinga amateka bose, ico kibazo si inkoramutima ku buzima bw'igihugu. Mbega kubera iki umushikiranganji byamunaniye gusigura? Kubera kose birimwe n'igifungu cinshi binanatera n'amakenga ku buzima bw'igihugu kirimwo ubukene buhora rero bunidogerwa n'abenegihugu bagiye batandukanye. Ni gutyo rero vyo bavyifashe mu nama nshinga amateka vyari vyakomeye, ariko numvikana ko President Evariste Ndayishimiye ariko arakenesha igihugu ko amafaranga yategekanijwe yo kugira akoresha ari miliyoni 300 yagenewe umuryango we, ariko agakoresha miliyaridi 1 n'imiliyoni zirenga 700 nkuko twababwiye ibiharuro n'ibitigiri vy'amahera akoresha. Tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho Musenyeri ahamagariwe mu butungane, inama nkuru y'abepiskopi isaba abakristo gutekana. Nyuma yaho uwo Musenyeri mukuru wa Kiliziya Gatolika Kinshasa ni Cardinal Fridolin Mbongo Besungu ahamagariwe muri sentare y'i Kinshasa n'igitabe inama nkuru y'abepiskopi cenko isaba abakristo gutekana. Mu itangazo nama nkuru yasohoye yamenyesheje ko kwabaye kutitaba ubutungane, ahubwo mutayo kumurengutsa washitse ku magenekezo ya 23 na 26 ndamukiza 2024 ari mu rugendo rw'ihwaniro mw'ihwaniro na Papa mu Butaliyane. Iri tangazo rero yasohoye ku igenekezo rya 29 ndamukiza 2024 yari ryo kwiregura yishura sentare isubiramwe imaze isigura imvo umwepiskopi mukuru Cardinal Fridolin Mbongo atitavye ubutungane ku gihe yarengukijweho. Ubutungane bw'i Kinshasa bwari bwamurengukije itegeko ry'umushikirizamanza mukuru w'i Kinshasa musaba kurenguka kwisigura ku vyagirizwa. Tubabwire ko rero bamwe mu batavuga rumwe na leta Kinshasa batera akamo ubutungane bwo muri ico gihugu gufuta uyo mutahe, bakerekana ko ibyo Cardinal Mbongo Fridolin Basungu yavuze bifise ishingiro. Tugaruke mu gihugu c'u Burundi, tubabwire ko ibice birenga 50% vy'abaza kurondera urupapuro rw'inzira canke passport bazana impapuro z'amagendo. Urongoye igipolisi kijejwe ikirere n'ingenzi Maurice Mbonimpa avuga ko gutanga urupapuro rw'inzira passport muri iyi minsi vyasubiye guteba, kuko ibice 50% vy'abaza kurondera bazana impapuro z'amagendo. Izo nazo rero n'urupapuro rw'umwidondoro, urundariyo murekarengane, urupapuro rwerekana ko aho umuntu aba canke attestation de résidence, rwerekana umwidondoro w'umuntu ariwo na karangamuntu. Maurice Mbonimpa akavuga ko mu matohoza bakoze baje ayo madosiye nka 50 mw'izone canke mw'ikomine guhinyuza basanze 20 ariyo y'ukuri, ayasigaye ari amanyanga gusa. Kubera rero ivyo haciye hafatwa ingingo yuko ubu urondera ico gitabo c'inzira tegerezwa kwiyizira wenyene. Kibabaje rero nuko izo mpapuro na rumwe rurenza amafaranga 1000 mw'izone canke mw'ikomine, ariko ugasanga kwa magendo umuntu aruguze ibihumbi 200 canke arenga.
Moise akamenyesha ko kuva ubu uwufashwa aje kurondera igitabo c'inzira azanye urupapuro rwa magana aca afatwa kandi akanwa hakurikije amategeko ahana uwiganye umukono wa musitanteri mukuru wa zone canke abandi. Hanura rero abanyagihugu kutizera umuntu n'umwe mu kumutuma urupapuro urwo arirwo rwose kuko rero hava impapuro zitarizo. Akavuga kandi ko no gutanga ibiturire mu kuronka izo mpapuro aho bigiriye ku buhinga bwa none ubu vyagabanutse. Agahanura abantu kudasubira kwibwa bahenzwe ngo bagira babafashe kandi batabishoboye ahubwo bitibure n'inzego zibijejwe kugira ngo bahabwe impapuro za originale. Aya makuru tuyabandanirize ku bindi bitandukanye mu kinyamakuru ARS News candika ko hari umukozi wa OTB Rwegura ari mu minwe y'ubutungane kubera ko yatumye haseswa amatoni arenga 80 y'icayi. Buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo yabivuze kuri uyu wa mbere kwezi kwa gatanu 2024 mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazaho ku rwego rw'igihugu vyabereye ku kibuga ca Gatwaro mu gisagara ca Kayanza. Yagize ati hari umukozi wa OTB Rwegura duheruka guhagarika kubera ububegito bwiwe kuko yatumye haseswa amatoni arenga 80 y'icayi, ubu akaba ari mu minwe y'ubutungane. Buramatari Cisha hayo yaranatabarije OTB Rwegura kuko igeze ahanyerera, akaba yaramenyesheje ko iryo hinguriro ry'icayi ryubatswe mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 imashini zaryo bishaje kandi zitakiri ku gihe. Imifuko yo gusoromeramwo icayi ngo ntayigihari yose ku buryo icayi yagizuka mu modoka kikaza gushika muri izine kitari kimeze neza camaze kononekara. Bene gihugu ngo barara amajoro barindiriye imodoka iza gutora icayi ku mahangari gushika mu gicuku kubera ngo ubukene bw'amakori burangwa muri OTB Rwegura. Colonel Remicisha yavuze ko tangazwa nuko ivyo biba mu gihe iryo hinguriro ryama rishora umwimbu mwinshi kandi ngo rikunguka cane. Akibazo rero iyo ubwo butunzi buca buja aho kunagura iryo hinguriro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati je nk'ubu iyo mba ndi nari umuyobozi canke deje waho naca ntanga imihoho nyene mugabo ntashobora kuko akazi azi ko ariko bimeze ngo impene irisha aho iziritse. Niko rero kuri ubu igihugu yatangaje. Gusa kandi miliyoni 40 z'amadolari niyo mafaranga leta ihomba buri mwaka biciye muri Odeka. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama yakoranye n'abakorera mu gisata c'ikawa hamwe n'abagwizatunga bo mu Burundi yabereye mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu kwezi kwa gatanu 2024. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yagabishije indongozi z'ibigo n'amashirahamwe vya leta ko batikubisa agashingo bahindura uko basanzwe bakora ko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Evariste Ndayishimiye akaba yanamenyesheje kandi ko ingendo y'abantu bamwe yatumye igisata c'ikawa kigenda gisubira inyuma kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987. Ikindi nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguriye icese ku munsi w'ejo ibombo ry'amazi meza ku mutumba Maramirundi komine Busiga intara ya Ngozi. Ayo nayo rero akaba yubatswe n'igisata kijejwe gukwiragiza amazi meza hagati mu gihugu arico Agence Burundaise de Hydraulique et l'Assainissement des Milieux Ruraux. Kamwe mbere n'umunezero bikaba ari byo birangwa bene gihugu bo muri ku mutumba kuko bazi bayaronse bari bayakeneye cane. Muri yase Burundi bugira gatatu mu bwige bwo kumenyesha amakuru. Nkuko rero vyatangajwe ku munsi w'ejo muge rero hariho ko rizizwa ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ihuriro canke sisomeka ry'abamenyesha amakuru b'Abarundi badajwe inshinga n'ifungwa rya bamwe bamenyesha amakuru nka Kelly Claude Nduwimana wa JCTV na Sandra Muhoza wa Radio Ntumbero FM. Itangazo ryagenewe ibinyamakuru muri iyo sendika yasohoye rijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru negura guteba mu gushira itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi mu gihe ryari ryatosowe haraciye n'imyaka yababa 2. Ishiramwe ry'abamenyesha amakuru rero rifise umweke iryo tegeko rizohava riza mu gihe c'amatora abo ryega batararonka umwanya ukwiye wo guca irya nino ibirigize. Sendika y'abamenyesha amakuru ngeranegura kuba uturusho ku mishahara y'abamenyesha amakuru bakorera ibinyamakuru vya leta gushika ubu tutaraboneka, aho ngo hasohoka amategeko agenga utwo turusho ariko
abo bamenyeshamakuru ngo bakarindira shirwa mu ngiro amaso hagahera mu nzira. Iyo sendika risaba leta shira mu ngiro ivyo hiyemeje mu kudafunga abamenyeshamakuru bakoze amakosa y'umwuga wabo ari gucungira umutekano w'abamenyeshamakuru imbere y'amatora, mu matora n'inyuma yayo, kongereza uburyo ishira mu kigega cagenewe gushigikira ibinyamakuru cane cane gushira umuco mw'itunganwa ryaco. Ikigo CNC kijejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi gisabwa gukurikirana ihungabana y'agateka k'abamenyeshamakuru no kuza kiragira ico kibivuzeko. Aha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezaho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire.